hari benshi cyane bibaza bati mbega gukora imibonano mpuzabitsina n'ibikoko ni ingwara, ni uburwayi bwo mu mutwe, ni ubumuga, ni biki n'ibindi bijanye n'ivyo vyinshi, kwiyumvira kugomba gukora imibonano mpuzabitsina n'utwana tukiri dutoya. Muramaze kumva hariho aho bishika abantu bakuze bagafatwa bakoze imibonano mpuzabitsina n'abana, kugeza aho abana bashobora gupfa, canke abavuga guhuza ibitsina n'abisangiye. Abantu benshi baribaza nimba yoba ari ingwara, nimba coba ari ikibazo co mu mutwe, canke ari ivyiyumviro bisanzwe vy'ubuzima bwa misi yose. Ni jewe n'uwo tuyaga Christophe Armel arakaza Ndorwa muri Garfo de Psychologue Lumière Mpore, nkaba nize ibijanye n'inyifato, amagara yo mu mutwe n'imibereho vy'abantu, kandi akaba ari navyo ntanguriramwo ibikorwa vya misi yose. Uyu munsi rero twifuje kugaruka kuvyerekeye umunezero ndoragitsina, hamwe n'ingene ivyiyumviro bifatiye kuri wo bitandukanye, canke hari ivyiyumviro bifatiye ku munezero ndoragitsina bigaragaza yuko hari ihungabana ry'inyifato z'abantu ziba zabaye. Mubandanye rero dukurikirane, ariko kandi tunabashimira ku kuntu mutubaza ibibazo vyinshi, n'ikiganiro tukaba tubikoze inyuma yaho hariho inkuru yavuze y'abantu bavuga ngo hari umuntu yafashwe ariko arasambanya intama. Abantu bakibaza bati none mwe n'ibi bintu biba gute? Nciye rero mbandaniriza ko nk'uko namaze kubidondora mu vyerekeye ubuzima bwacu bwa misi yose nk'abakorera mu vy'inyifato, amagara y'umutwe n'imibereho y'abantu, hari ibintu vyinshi dushobora gufasha kumbure gutahura, kugira ngo umuntu wenyene ubwiwe iyo afise ikibazo amenye ingene yitura abandi bamufasha, canke amenye ingene yoshobora gufashwa kugira ngo ahindure ivyiyumviro vyiwe. Mu vy'ukuri mu buzima bw'abantu guhuza ibitsina birafise amategeko abigenga, bifatiye mu mibereho y'abantu no mu migenzo yabo, nuvuga la culture. Mu mibereho n'imigenzo y'ibihugu hariho ibiba vyemewe, hari n'ibitaba vyemewe. Murantunga nko gukorera imibonano mpuzabitsina ahantu hanze kwibarabara, mu bihugu vyinshi cane ivyo bintu ntibikorwa. Guhuza ibitsina n'ibikoko ni ibintu bitarekuwe mu buzima bw'ibihugu vyinshi. Guhuza ibitsina n'abana bakiri batoya ni kandi navyone bitarekuwe haba mu mico n'imigenzo y'abantu, ariko kandi haba no mu bitabo mpanavyaha, mu bitabo vy'amategeko, ni ibintu bihanwa cane. None abakorera muri ibi canke banonoseye ibi vy'amagara yo mu mutwe, y'inyifato n'imibereho z'abantu, boba babivuga kwiki? Mu vy'ukuri hariho mwe n'izo nyifato namaze kuvuga, ngomba kugaruka kuri zimwe zimwe nubwo ntashobora kuzidondora zose, nisunze cane cane indondoro y'ihungabana ry'inyifato za muntu, hamwe n'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe nyene. Mantunga dushikirizwa cane cane n'ishirahamwe ry'abanyamerika riraba ivy'ingwara zo mu mutwe, ridondora rikongera dondora no gutondeka ingwara zo mu mutwe mu migwi itandukanye. Eka mbere nisunze kandi n'ivyavuzwe n'abahinga nk'uwitwa Quentin de Bray hamwe na Bernard Granger, eka mbere na Frank Azais, banonosoye kandi bakaba baranditse cane kuvyerekeye ingwara zo mu mutwe ku bakuze. Rero hariho inyifato z'imice ibiri, ngira ngo umwe tuzoronka akaryo kugarukako, umuco umwe tuzoronka akaryo kugarukako mu kindi kiganiro, novuga no kwita ihungabana ry'inyifato za muntu mu mibereho yiwe. Umuco wa mbere ufatiye ubwo bwoko bw'ihungabana ufatiye kuvyo abahinga bise troubles paraphiliques. Les troubles paraphiliques canke les perversions sexuelles, bivanye na bamwe ingene bivuga. Uwo mundi muce tuzogarukako werekeye iyo twita les troubles de conduite. Les troubles de conduite ni uvuga ihungabana nyene ry'inyifato z'abantu, aho tuzobonamwo uwundi muce w'ibintu vyinshi bigaragara mu kibano c'abantu. Abantu haba mu gihugu cacu haba no mu bindi, ntibihute kubona yuko coba ari ikibazo. Tugarutse rero no munsi kuri izi troubles paraphiliques,
Twashimye uno munsi kuvuga ku migwi itandukanye nubwo ntashobora kuyidondora yose, ariko uyu ni umugwi uraba ku vyerekeye umunezero ndoragitsina. Umwe rero novuga nti mu buryo bw'ihungabana bufatiye muri iyo migwi ni ico twita canke abahinga bita voyeurisme. Voyeurisme ni igihe umuntu agira umunezero ndoragitsina mu gihe ariko arihweza canke ariko ararunguruka canke ariko ararereka mu mpisho umuntu ashobora nko kuba ariko aroga canke niyo umuntu yoba ariko ararengana bivanye n'impuzu yambaye, ugasanga umuntu arahimbagwa no kubona ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri w'uwo badasangiye igitsina, akumva biramuha umunezero ndoragitsina. Ivyo rero bishobora kuba ku bagabo, bishobora kuba kandi no ku bagore. Hanyuma hari rero n'igihe novuga nti mwene izo ngwara, mwene iryo hungabana ry'inyifato rishobora kandi kwigaragariza mu gihe umuntu nkuko nabivuze akiri muto, mu bwana, ugasanga akana karashobora kumva ko runguruka abantu bari koga, bari mu bwogero. Muri ico gihe rero iyo bibandanije bigaragara mu gihe umuntu akuze, biraheza bikagaragara nk'ingwara yo mu mutwe canke ihungabana ry'inyifato za muntu biheza bigatera ibibazo mu kibano. Voyeurisme ni gushaka kubona ibihimba vy'umubiri w'umuntu, bigaheza bigatuma umuntu yumva afise umunezero mwinshi, novuga ku vyerekeye ubuzima ndoragitsina. Hari rero n'uwundi mugwi wiswe exhibitionisme. Exhibitionisme ni mu gihe umuntu rero nawe aba yumva ahimbagwa no kwerekana ibihimba canke ibihimba biraba ku buzima ndoragitsina bitandukanye, akumva arahimbawe nuko bija habona. Bishobora guca mu nyambaro zibibonekesha canke bigaca novuga nti mu gusohora nyene ubwambure bwiwe. Ivyo rero navyone ni ibintu kenshi bidakorwa. Iyo biramutse bikozwe, abantu bashobora kwerekana yuko habaye ikibazo. Ikindi nico abahinga bise masochisme sexuel, aho umuntu ahimbagwa mu buryo ndoragitsina n'ukwigirira nabi canke n'ukwibabaza mu bihimba vy'irondoka canke mu bihimba bifatiye ku gitsina. Muri ico gihe akumva niho umenga yohimbagwa. Ivyo vyose turiko turavuga n'ibindi nyene bishobora gufatira mu gihe kiba kigaragara nk'ikimenyetso kimwe c'ingwara yo mu mutwe umuntu asanganywe, canke bikagaragara nk'inyifato itari mu vyo kugwara, aho umuntu ashobora kuba novuga nti yumva yuko ari ivyiyumviro vyamujemo gutyo, bigafatira ku vyo twita impulsivite, aho umuntu ashobora gukora ikintu kanaka atarinze gupima ngo arabe uburemere bwaco n'ingaruka gishobora kugira haba ku buzima bwiwe canke kubw'abandi, ivyo twita impulsivite. Hanyuma kandi hakabaho uwundi mugwi wiswe novuga sadisme sexuel, aho nk'abubakanye birashobora gushika usanga umwe mu bubakanye ahimbagwa no kunezerwa mu buryo ndoragitsina nuko uwundi ariko arababara muri mwene iyo mibonano mpuzabitsina canke iyo migenderanire ndoragitsina. Novuga rero ko umuntu aba yumva ahimbagwa nuko uwundi ariko araboroga, ariko arababara, ariko umuntu akumva wewe nivyo bimunezera, akumva ahubwo nivyo vyobandanya. Sadisme sexuel. Hakabaho rero na pedophilie. Ibi vya sadisme sexuel birabaho cane kenshi mu ngo, aho usanga umuntu atamenya ivyo arivyo, abantu benshi bakabibamwo gutyo mugabo batabitegera. Hakabaho rero n'icitwa pedophilie. Pedophilie benshi bashobora kuba bamaze gucumva, aho usanga umuntu akuze amaze kurenza imyaka 18 ahimbagwa no kugira imibonano mpuzabitsina canke ashaka kugira imibonano mpuzabitsina n'abana bakiri batoya. Muravyumva yuko biheza bigatera ingorane bivanye nuko umubiri w'umwana ntuba urakura mu vy'ukuri, ariko kandi haba hashobora kuvamwo novuga nti n'ibindi, izindi nkurikizi zifatiye ku konona ibihimba vy'irondoka nyene vy'umwana akiri muto, hanyuma ugasanga biramuteje novuga nti ibibazo muri kazoza. Muri ico gihe rero navyone birafatwa novuga nti nk'ihungabana ry'inyifato za muntu. Hakabaho kandi ikindi gice citwa fetishisme.
Fetishisme rero ni guhimbagwa no gukorakora canke gukoresha ibihimba vy'umubiri atari mbere ibihimba ndoragitsina bifatiye ku buzima ndoragitsina, ariko umuntu akumva hari ibihimba ashobora gukoresha agahimbagwa kumbure no kubikorakora canke agahimbagwa no kubikoresha canke agahimbagwa nuko ariko arabicacura ku muntu. Hari igihe bihora bishika ugasanga umuntu avuze ati umugabo yatemye umugore wiwe canke yamuciye ibihimba vy'irondoka, ibintu mwe n'ivyo navyone bifatira kuri vya bindi bishobora kuba ari ikimenyetso c'ingwara mu bindi bimenyetso vyinshi umuntu atafashe umwanya wo gusuzuma, na cane cane ko ibi vy'amagara yo mu mutwe n'inyifato z'abantu kenshi bishigwa inyuma mu vyerekeye amagara y'abantu, cane cane mu bihugu biba bikiri mu nzira y'amajambere canke bitaratera imbere. Bishobora kuva rero ku kimenyetso c'ingwara hasanzwe itasuzumwe canke itasuzumwe hakiri kare, canke bikava nyene kuri ya kamere ya muntu yerekeye novuga nti kuba umuntu avumbuka mu vyo afata, mu vyo avuga canke mu ngingo afata, arivyo twokwita impulsivite. Harashobora kubaho rero n'icitwa homosexualité irimwo imice myinshi mu vy'ukuri, kuko hashobora kubaho lesbianité aho umuntu ari guhuza ibitsina hagati y'ababisangiye mu vy'ukuri homosexualité muri rusange, ariko iyo abagore babihuza babisangiye biritwa lesbianité, canke abagabo ku bagabo bakavyita homosexualité canke novuga homofilie ngo nimba noba ntihenze mu yandi majambo, aho umuntu aba yumva nyene ari umugabo ku mugabo. Ivyo navyo mukaba mwumva yuko mu buryo bwo kubikora beza ntibishobore gukunda bivanye n'ingene abantu baba basanzwe bameze muri kamere yabo. Hakabaho rero novuga nti icitwa zoophilie ari gukora rero imibonano, ugomba gukora imibonano mpuzabitsina n'ibikoko, aho ushobora gusanga umuntu yumva ko ashobora guhuza ibitsina n'imbwa canke n'ibindi. Ivyo rero kuva kugwiza ubu mu bitabo bidondora ivy'ihungabana ry'inyifato za muntu, ibihari kugeza uno munsi bikaba bikivuga yuko riba ari ihungabana rishobora kuja mu rutonde rw'inyifato zitameze neza mu kibano no mu buzima bw'abantu canke mu magara yabo. Hariho kandi rero n'icitwa necrophilie, aho umuntu ahimbagwa no gukora imibonano mpuzabitsina n'ibiziga. Ivyo navyo bikaba rero ari ibintu bitagaragara kenshi, na cane cane ko bishobora kubera mu mpisho yamara ugasanga nyene hariho abantu bavyiyumvira. Tubivuga kugira ngo abantu baba babona inyifato zitandukanye bashobora kumenya ingene abo bantu batumbereza kubafasha, ariko kandi n'uwo bavyiyumvira nawe arondere abashobora kumufasha. N'ibintu bishika, n'ibintu biba mu buzima bw'abantu, n'ibintu bisanzwe bihari mu vyiyumviro vy'abantu. Iyo rero bishitse ku rugero rwo hejuru biraheza bigatera mwe n'ivyo bibazo. Uwundi mugwi ni umugwi witwa frotteurisme, aho umuntu usanga ahimbagwa mu buryo ndoragitsina nuko ariko arakogwako n'ibihimba kanaka vy'umubiri w'uwundi muntu badasangiye igitsina, mugabo mu gihe uwo muntu nawe ataba abizi canke ataba novuga nti yabihisemwo, ico nokwita consentement. Mu gihe rero umuntu aba ahimbagwa no kwikoza ku muntu, ico nokwita kwifrota nyene ku muntu, bishobora kuba muri bus, bishobora kuba abantu bari ahantu barundanye bariko baragondana, umuntu agahimbagwa nuko yumva ibihimba vy'umubiri kanaka w'umundi muntu bimukozeko. Hakabaho rero novuga nti coprophilie rero ni naho mu gihe umuntu aba yumva ahimbagwa no agira umunezero ndoragitsina mu gihe ibihimba vyo vyirondoka biriko birakogwako n'umwanda mukuru. Muca muvyumva nka bamwe bahuza ibitsina babisangiye, hari igihe mwe n'iyo mpengamiro ishobora kubamwo, umuntu akumva agira umunezero ari uko igihimba ciwe cirondoka gikozweko n'umwanda mukuru. Iyo ari umwanda mutoya bahinga bavyise urophilie, aho umuntu rero ashobora guhimbagwa nuko ibihimba vy'irondoka vyiwe bikorwako n'umwanda muto. Mugaca mwumva yuko novuga nti nyene biba bigaragaza ihungabana rifatiye mu vyiyumviro vy'umuntu, mu buryo abona ibintu, mu buryo yemera ibintu n'ingene avyumva. Bigafatira kandi rero nkuko umwe mu bashakashatsi yabivuze ko cane yitwa Freud,
hari intambuko z'ubuzima umuntu agenda aracako, zimwe muri izo ntambuko ugasanga zishobora kuba umwana atazibayemwo neza, amaze gukura rero ugasanga harabaho n'iryo hungabana ry'inyifato za muntu. Uwundi mugwi twavuga novuga nti nuwo wiswe scatologie. Scatologie ni mugihe umuntu ahimbagwa akagira umunezero ndoragitsina mu gihe ariko aravugana n'umuntu kw'itelefone, ku matelefone, amapere atandukanye umuntu ashobora kugira mu buryo novuga nti butari bwiza, canke igihe umuntu atariko aravuga novuga nti aravugira kw'itelefone ari kumwe n'abandi bantu nko mu mpisho, canke amatelefone umuntu ashobora gukoresha ari wenyene, canke hagaragara ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri, umuntu akumva rero uwo munezero uramuzamwo. Hama rero novuga nti ivyo nivyo twagerageje kuvuga, ariko kandi navyo ntibirashushanywa gatoya n'izindi nyifato rero tuzogarukako zitwa trouble de conduite, tuzoza tukagarukako zigaragara mu buzima bw'abantu, abantu rimwe na rimwe bakabibona nk'ibisanzwe, ariko kandi abandi nabo bikabatera ikibazo, bakavuga bati ibi bintu umuntu yaturengeye, yatugiriye nabi, yamara we umuntu agasanga muri we yumva umenga n'ibisanzwe. Ikibimenyesha rero mwe n'ivyo novuga nti suko bica mu vyiyumviro vy'umuntu rimwe, ariko izo nyifato zose zirafite ikintu zihurirako, na cane cane ko umuntu iyo agomba gukora kimwe muri ivyo vyose twavuze, agira ico twita angoisse iduga ku rugero rwo hejuru, kugira uruhagarara rwo mu mutima rushobora no gutuma habaho ihungabana ry'ikora ry'umubiri muri rusangi, nk'ibihimba bimwe bimwe vy'indani vyitwa viscères, les organes internes, aho usanga umuntu ashobora kugira accélération de rythme cardiaque, umutima ugatera cane, akabira iyashu, akashobora kugira gucibwamwo, canke kuja ku mwanda mutoya mu buryo bwihuse mu mwanya muto. Ivyo vyose novuga nti bikaba bishobora kuba vyahabaye mu kiringo c'amezi 6. Umuntu igihe cose agize ivyo vyiyumviro bija muri mwene izo nyifato, akumva aragira mwene ivyo bimenyetso vyo kugira uruhagarara mu mubiri canke uruhagarara mu mutima. Muri ivyo rero nivyo biheza bikamenyesha yuko umuntu akeneye kugirirwa ubufasha. Rimwe na rimwe tubona usanga novuga abantu ahanini bacirwa imanza gusa kubera bataba barigeze kumbure bumvirizwa, canke ugasanga novuga nti bo nyene ubwabo ntibigeze bamenya yuko bakeneye ubufasha hakiri kare ngo bashobore kubwironderera. Tukaba rero tubashimiye gusangiza ivyo biganiro, benshi biraheza bikadufasha kuvuga vyinshi kuvyerekeye amagara y'umutwe n'imibereho y'abantu, kandi uko habazwa ibibazo niko kandi duheza tukabona ivyo turi bubayagire. Murakoze.